Mwiriwe abandi mwaramutse bisanzuye naho muriko muradukurikirana ikaze muri kino kiganiro mwateguriwe n'ishirahamwe Focode muradutunga kuri kano kanya gato twacerewe ku mwanya wategekanijwe ku kiganiro. Muri kino kiganiro rero tuza kugaruka ku bijanye n'abaheruka kugenwa mu mabanga n'ubu bakiriko. Inyuma y'amatora yavutswemwo ubusuma bukabije hisunzwe indinganizo nshasha y'igihugu, ubutegetsi bumaze imisi bugena indongozi mu ntara, haba mu ntwaro eka mbere no mu bisata vy'umutekano n'iperereza. Hafatiwe ku mazina no ku bwoko ku bagenywe mu mabanga, abatari bake baribaza niba ya ntumbero yo guhuza abarundi no gusangira ubutegetsi hagati y'amoko, intumbero yari yafundikiwe i Arusha icisungwa mu kugena indongozi mu gihugu. Mbega none intumbero ubutegetsi bwa CNDD-FDD bufise yoba ari iyo gufatanya abarundi, guhuza abarundi canke gukumira imwe mu migwi y'abarundi? Mbega abagumyabanga bo ubwabo boba banezerezwa n'abo bariko baragenwa mu mabanga bashasha? Niba atari uko boba babakema iki? Ngibi bimwe muvyo tugiye guca hirya no hino muri kino kiganiro. Kuri mikoro muri kumwe na Gilbert Niyonkuru na Alice Hakizimana. Alice, nimba munyumva mwiriwe, kaze muri kino kiganiro. Mwiriwe Gilbert, kaze namwebwe muri kino kiganiro, kaze no kuba ariko baradukurikirana hamwe n'abatumire bacu. Ego mugiriye ko nk'umujyi w'igisahira, abatumire twatumiye ni bande, hanyuma amaze gushika ku murongo ni bande, intumbero y'ikiganiro n'indinganizo yaco imeze gute? Kumbure mwokwibutsa abariko baradukurikira. Ego urakoze Gilbert, abatumire turi kumwe uno munsi baza kuba ari batatu. Ndabona hari abamaze gushika ku murongo. Umutumire wa mbere turi kumwe muri kino kiganiro ni Pacifique Ninahazwe, arongoye ishirahamwe Focode. Pacifique Ninahazwe, turabahaye ikaze muri kino kiganiro. Murakoze, nanjye ndabaramukije kandi ndaramukije abo tugisangira n'abaza kugikurikira bose. Murakoze. Umutumire agira kabiri ni Dr Alphonse Rugambarara, yahoze ari umushikiranganji mu Burundi, akaba mbere ari no mu bashize umukono ku masezerano y'Arusha. Ngira ngo umwidondoro ukwiye araza kuwuduha mu ntango ya kino kiganiro. Ari ku Dr murongo, Alphonse nimba Rugambarara, muriko yamaze ego, gushika ku murongo, ngira sinzi ko Alphonse Rugambarara niba umwidondoro Alice atanze ariwo canke arico mwongerako. ngira ngo yokugura akamikoro kiwe akaramutsa bariko baradukurikira, akanatubwira ko umwidondoro ngira ngo ukwiye canke aje yongerako. Dr Alphonse Rugambarara, nimba muriko muratwumva mwokugura akamikoro. Kumbure ngira ntari hafi, mwoba muributsa bariko baradukurikira abandi batumire dufise. Umutumire agira gatatu dufise Gilbert ni uwitwa Emmanuel Ndereyimana, umuvugizi wa Sefor Arusha. Yatumenyesheje ko aza gucererwa gatoya, mugabo mu kanya araza kubana natwe kugira ngo tubane muri kino kiganiro. Mwiriwe, sindabumva, sinzi ko munyumva. Ego, Turabumva neza. Alphonse Rugambarara turabumva, mwiriwe. Kumbure ngira araza kugaruka mu kanya, Alice mwobandanya. Ego me Gilbert, twibutse rero bariko batwumviza ko kino kiganiro ngo twama tubigenza kiza kuba kiri mu bice bibiri. Igice ca mbere tuzaguhanahana ivyiyumviro n'aba batumire batatu turi kumwe kuri kino kibazo Gilbert yaheje kubashikiriza. Mu gice ca kabiri naho tuza kuba turi kumwe n'abariko batwumviriza, abavyifuza babaza ibibazo canke bashobore guterera muri kino kiganiro imbere yuko dutera dusozera ikiganiro cacu. Ikiganiro kiza kumara amasaha 2:30, ni ukuvuga ngo igice ca mbere kiza kumara isaha, igice ca kabiri kize kumara isaha 1 n'igice. Ngira ngo Gilbert twibutse abariko baradukurikira, ngira ngo naho tutarabishikira, mu guhanahana amajambo muri kino kiganiro dukoresha imvugo yisoneye, duhanahane amajambo mu ngwaneza. Uwufise ico ashikiriza agishikirize mu buryo burashe kugira ngo benshi baze gushobora kuronka akanya ko kugira ico bashikirije.
Ego, urakoze Alice. Reka mpere kuri Pacifique Nahazwi mumaze iminsi mwandika ibitari bike ku bariko baragenwa mu mabanga mashasha hisunzwe indinganizo nshasha y'igihugu. Mbega mu matohoza mwagize kuri vyinshi mwashoboye kuronka, abo bagenywe ni bande? Hari icyo mukema? Ni igiki catumye muri Fokode mushiramwo inguvu mu gutohoza kuri abo bariko baragenwa, hanyuma mwahavuye muronka amakuru ameze gute? Canke ni igiki cabatangaje? Nimba ata cabatangaje, ni igiki gishasha kiri muri iyi ndinganizo nshasha n'abategetsi bashasha? Ego murakoze, ngira nohera aho mugize muti ni igiki catumye tubikurikirana kujya tubikurikirana, si bishasha. Igihe cyose haba ariko haragenwa abategetsi twama tubikurikirana muri Fokode, kuko igenwa ry'abategetsi ryo nyene ni kimwe mu bisigura intumbero ubutegetsi buba buriko burafata mu itunganywa ry'igihugu. Muri abo mbere hakabamwo nk'abo mw'iperereza dukurikirana rwose, kubera ko nko muri Fokode muzi ko dufise isekeza ndondeza iguma ikora ku bibazo by'abantu bafatwa bakabugwa irengero ryabo, aho dusanga igice kinini cy'abanyuruzwa biba bikozwe n'iperereza ry'u Burundi. Muri ico gihe tuteza kuguma turondera kumenya abatwara iperereza mu bice byose by'igihugu, kugira ngo niyo hariho uwunyurujwe tube tuzi uwa mbere aheza akabibazwa muri uwo mwanya uwo ari we. Twongere turabe ko ababa barakoze bene ivyo vyaha imbere batera bahanwa nuko batera bashimirwa. Bica bitera bija rero byishura ikibazo ca mbere uko mwakimbajije. Nkuko mubivuze, inyuma y'amatora aherutse y'abashinga amateka be n'amatora y'abagize inama mpanuzwajambo z'amakomine, haramaze kugenwa abategetsi bandi batari bake. Imbere yuko ninjira kuri ico nyene, mbanze nibutse ko amatora yo kuwa gatanu ruheshi ari amatora yabayemwo ubusuma butari bwigere buboneka mu Burundi, nkuko vyagiye bivugwa n'impande zitandukanye, baba bayitavye, baba abakurikiranye nka Ekereziya Katolika yari ifise aba observateur batari bake. Bose bagize ico bavuga bati ubusuma twabonye ntaho twari bwigere tubona mu yandi matora, naho n'ayandi yari yaragiye arabamwo ubusuma. Rero nivyo vyanatumye Perezida Evariste Ndayishimiye agerageza guhumuriza abandi bo mu yindi migambwe, cyane cyane afatiye ku kugene umugambwe wiwe CNDD-FDD wihaye ibibanza vyose, haba mu nama nshingamateka, haba mu bahanuzi b'amakomine. Agerageza kumera nk'uwumuriza abasigaye ati ntimugire ubwoba, na mwebwe muzoshikirwa, aho yavuga ko abarundi bose basigaye bari inyuma ya CNDD-FDD, ko bose bahisemwo CNDD-FDD, ko kubw'ivyo nawe mu kugena abantu atazosubira kuraba iyo ivyo vy'imigambwe baza bavamwo, ahubwo ko azofata abarundi bose ico kimwe, ngo hagenda aragena abazoba babishoboye. Akaba yahumuriza rero n'abo mu migambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD ko bazisanga mu nzego zizokurikira. Turavye abo amaze kugena muri kino gihe, nta na kimwe kiza gisa n'ivyo yavuze. Nibutse abo tumaze kubona yagenye, bwa mbere ni baburamatari b'intara zitanu zishasha. Kuri abo baburamatari batanu, uko ari batanu nyene, bose n'aba CNDD-FDD. Niko harimwo umusirikare n'umupolisi biba vyitwa ko umengo bo nta mugambwe barimwo, ariko bose tuca dusanga ari abahoze bagwana muri CNDD-FDD. Hanyuma kandi CNDD-FDD ikoranije abatowe bose n'abagiye mu nzego zishasha, naho no musirikare be n'uyu mupolisi nabo bagiye muri izo nama. Rero umugambwe ukoranije ababo batowe bagenywe, ukaca ubona na wa mupolisi na wa musirikare bagiyemwo, bica vyumvikana ko nabo nyene bafatwa ko ari aba CNDD-FDD. Bose uko ari batanu umva n'aba CNDD-FDD. Abandi bagenywe ni ababo mw'iperereza, nabo nyene bimeze gutyo nyene, bose baboneka ko bava muri CNDD-FDD, naho harimwo abasirikare babiri,
hakabamwo abapolisi babiri n'uwundi w'umusivile, ariko bose uko ari batanu batwara iperereza mu ntara, bose baboneka ko ari aba CNDD-FDD kuko bari muri abo nyene bahoze bagwana muri CNDD-FDD. Hanyuma haragenywe kandi nabo bita abanyamabanga, sinzi ko mu kirundi twobita abanyamabanga bamaho canke ntayegayezwa bo mu makomine. Nabo nyene amakuru dufise nuko bose abagenywe ari aba CNDD-FDD. No kuvuga ko ico kintu umuntu akiravye asanga ivyo Ndayishimiye yavuze ataho bihuriye n'ivyo aheza agashira mu ngiro, kuko bose baboneka ari umugambwe wiwe wonyene ariko aratoramwo. Rero ibintu bikuru bikuru novuga umuntu ariko agize nka analyse ariko arasesangura abagiye baragenwa gushika ubu, ibintu novuga bikuru bikuru mbonamwo ni nka bitatu canke bine. Ica mbere ni ryo kumira rifatiye ku migambwe ritari rishasha, mu bagiye muti noba naratangaye ntabwo ico ari gishasha. No mu nzego zahahora aho hari hariho nk'umugambwe CNL wari ufise ibibanza 30% mu nama nshingamateka, abantu bagenwa gutwara nta ba CNL bagenwa. Ni ukuvuga ko n'ubu uwo murongo wo gukumira abatavuga rumwe na CNDD-FDD, uwo murongo yawubandanije nk'uko vyari bimeze kuva agiye ku butegetsi muri 2020. Ikindi kigira kabiri kiboneka naco nyene gitera kimera nk'uko cari kimeze, nuko kuva Evariste Ndayishimiye agiye ku butegetsi nk'ibijanye no guserukira amoko uko abikora, nuko iyo ibitigiri vy'ingene amoko aserukirwa mu nzego vyanditswe mw'ibwirizwa shingiro bikaba vyaratomowe neza mu masezerano y'Arusha, ivyo arabigumizaho. Ariko mu bindi bibanza vyose aho usanga ivyo bintu bitatomowe, nuko agerageza kugabanya gose nk'abava mu bwoko bw'abatutsi bagenwa muri izo nzego. Aha mfatiye nko kuri aba baherutse kugenwa, uravye nko kuri baburamatari, kuri baburamatari batanu usangamwo umututsi umwe gusa twara intara ya Burunga, ni ukuvuga ko ari ibice 20%. Ntibitandukanye cyane n'ivyo yari yakoze muri 2020, kuko ku baburamatari 18 bahahora abitwa ko ari abatutsi bari batatu, naho nyene wasanga ukize mu biharuro vyatera bija nko muri 18 gutyo 18%. Rero ucyumva ko yagumye muri uwo murongo, kuko muri batanu ntashobora kuja munsi ya 20, ni 20% canke ubusa. No kuvuga yashobora gushiraho umwe canke ntashiraho n'umwe, ucyumva yagumye muri wa murongo nyene yahoramwo. Tugiye nko kubijanye n'abatwara iperereza mu ntara, aha naho kuva muri 2015, ni raporo yakozwe na PRODH, yerekana ko kuva muri 2015 ata mututsi n'umwe arongora iperereza mu ntara. N'ubu niko vyabandanije. Umututsi wa nyuma yarongoye iperereza mu ntara yari uwitwa Calixte Ntwaramiheto, yatwaye iperereza mu ntara ya Mwaro. Uwo yakuwe muri 2015 aca aricwa muri 2016. Kuva ico gihe nta mututsi n'umwe yigera agenwa muri ivyo bibanza. Rero bano batanu bose bagenywe kurongora iperereza mu ntara, bose n'abahutu kandi bava muri CNDD-FDD. Ku makomine simfise ubwoko bazana bajya ba secrétaire permanent w'amakomine, gusa ico bikoze muri seni barasohoye urwandiko ruvuga ko berekana amakomine azoronka abasitanteri b'abatutsi n'amakomine azoronka abasitanteri b'abahutu. Ico giharuye usanga bagumye ku biharuro bivuzwe mw'ibwirizwa shingiro no mu masezerano y'Arusha, aho bavuga ko bagena abahutu 67% n'abatutsi 33% ku rugero kuri abo batwara amakomine. Ico ni ca kabiri numva novuga ko cuko icamoko ingene kiboneka kigenza, nuko aho bishoboka hose bitavuzwe ibiharuro agerageza kugira abatutsi bake cyane bashoboka. Ikigira gatatu, umuntu abona aravye abamaze kugenwa, nuko hariho mvuge mu gifaransa mvuge nti tendance de la militarisation des institutions. Mu kirundi novuga nti ikintu kiboneka nk'intumbero yo kwigiza imbere yo gushira abasirikare cyane mu nzego zitwara igihugu,
mbere ibibanza ubundi bimenyerewe ko ari iby'abasivile bigatera bijamwo atabaye umusirikare aba umupolisi. Aho umuntu afatiye nko kuri baburamatari, mumva kuri baburamatari batanu haciye habamwo umusirikare umwe n'umupolisi umwe, ni ukuvuga ko ari urugero rwa 40% rw'ababuramatari dufise baba abasirikare canke abapolisi mu bibanza ubundi muri demokarasi biba bigenewe abasivile. Ikindi ugiye nko muri mwiperereza hoho vyari bimenyerewe ko benshi baba ari abapolisi abagenwa muri service national de renseignement, ariko igishasha nuko buhateye hazamwe abasirikare cyane, kuko ntivyahoraho ko abasirikare baja bahabwa kurongora iperereza mu ntara. Kuri abo batanu bagenywe babiri n'abasirikare kuvuga 40%. Niyo tendance shasha iriko iraboneka. Iyo igasigurika gute? Igasigurika ko Perezida Ndayishimiye akenshi aboneka yizigira abasirikare cyane kurusha abapolisi. Kumbure bisigurika ku kuba wari umusirikare mu gipolisi akakunda gutinya ko ari abantu begereye Bunyoni. Bunyoni yatwaye cyane igipolisi igihe kitari gito. Kenshi aba yinuba ko ari abo kwa Bunyoni, hari abantu atafashe neza, atazi neza ibyabo. Ico kibandanya kuboneka. Bikaboneka kandi ko aguma arondera kuzana iperereza ryiwe ko bukebuke aronda kurihindura ngo ribe iperereza rimwegereye, kuko tubagije nk'amakuru y'abo basirikare bagenywe, umwe muri bo wumva ari umuntu nk'umupfasoni w'umukuru w'igihugu yari yahagarikiye ku bugeni, aho abana biwe usanga kenshi baba bari mu karuhuko baruhukira muhira ku mukuru w'igihugu, ari nawe nabarihira amashure. Ukumva ari umuntu wiwe azanye uwo musirikare uzoba atwara iperereza nko muri Buhumuza, n'umuntu nyene yumvikana ko ari uwo nko mu rugo iwe. Ukumva n'uyu wundi musirikare ukumva uko bamuvuga ko nawe ari uwegereye umukuru w'igihugu. Ica nyuma novuga ko kigira kane, kumbure haraza kuzamwo ibibazo nshobore kubwira ntomora ivyo nzoba ntatomoye. Ica nyuma novuga kiboneka nuko naho we iyo avuga mu mvugo ziwe wumva yama ariko aremera ngo ubu turagiye guhana, ngo ubu biragiye guhinduka, ngo ubu ivyo twari twaramenyereye turenza ko ubu siko bizomera. Iyo avuze gutya abantu bumva ko umengo hariho intumbero nshasha yo guhana abanyamafuti ivyaha, ariko iyo hageze ingira ugasanga ntaho bihuriye. Nshatse kuvuga iki nkaho turavyo nko mwigena rya baburamatari, nk'uwo bahaye gutwara intara nshasha ya Bujumbura, General Aloyizi Ndayikengurukiye, n'umuntu Perezida Ndayishimiye we nyene ata mwaka wari bwahere amuvuze nabi cyane, amushize mu bo yita ibivume, abo yavuga ko batwara amasosiyete y'igihugu, akavuga ko aribo bayica. Uyu yaramwagirije gose nk'igihe adugije ibiciro by'isukari, ikiro c'isukari cyava kuri hafi 3,500 akabishira ku 8,000. Aravuga ko ivyo bintu byose vyakozwe ku nyungu z'akagwe karongoye Sosumo. Hanyuma rero ariko aravuga abo bantu bishe amasosiyete, yavuga ko azotwara imbere y'abanyagihugu, abanyagihugu bose bakabona abo bantu bica igihugu bakabita ibivume ngo aho baca hose. Uwo yatanze ko akarorero yabaye General Aloyizi Ndayikengurukiye yatwara Sosumo, ariko urumva niwe nyene aciye aduza muha n'intara ikomeye cyane, kumuha Bujumbura umugwa mukuru wa kera Bujumbura, akatushirako n'izi ntara zose zo mu burengero. Akandi karorero notanga ni nko mu batwara iperereza, aho tubona hazamwe abantu dufise mu madosiye bazwi gose mu vy'ukunyuruza abantu bakabugwa irengero mu mabi twagiye turavuga iyi myaka yose iheze. Abo ni nk'uwitwa Salvatore Horihoze agiye gutwara iperereza mu buraruko muri Butanyerera, hakaba n'uwitwa Venance Miburo agiye gutwara iperereza mu bumanuko bw'igihugu muri Burunga. Aba bantu babiri nko muri Ndondeza twarabavuze cyane ku bantu batari bake bagiye baranyuruzwa bakabugwa irengero. Uyu Venance we n'umuntu novuga ko yari yarihaye ibara mu ntara ya Ngozi, aho intara yagira kabiri mu vy'ukunyuruza abantu havuye igisagara ca Bujumbura. Muri iyo myaka ya Nkurunziza umuntu yagira ati kumbure
abanyabujumbura bariko bazira ko bakoze imyiyerekano bakiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, abanyengozi bo nta myiyerekano bari barakoze, ntivyumvikana ingene Ngozi ari ikizu ubwa kabiri mu kunyuruza abantu. Rero uyu muntu katamanikirwa, uravye aho yagiye araca hose, intara zose yaciyemwo, mu nyuma usanga hose hagenda havugwa bene ayo mabi, ukaza wumva niwe asubiye kudushirwa hejuru, bica vyica rya jambo ryose umukuru w'igihugu aba yavuze, ku buryo umuntu agira ati mbega amajambo y'umukuru w'igihugu burya mu Burundi ubu afise agaciro kangana gute. Ivyo nivyo bikuru bikuru mu mwanya wa mbere novuga ko kumbure muraza kumbaza ibibazo vyo gutera umuntu yagura kumbure ku vyo navuzeko. Ego murakoze Pacifique Nahazwe, ndabona Emmanuel Ndereyimana yadushikiriye ku murongo. Emmanuel Ndereyimana, mwiriwe kandi kaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane, mwiriwe. Mwiriwe. Ego mwe mukanyangira ngo turabaha ijambo, reka tubanze. Ndaramukije abo dusangiye ikiganiro, abo duteramanye n'abariko barumviriza bose. Murakoze cyane. Dr. Alphonse Rwambara, sinzi ko muriko muratwumva, murahejeje kumva umwidondoro Pacifique Nahazwe atanze ku bamaze iminsi bagenwa mu mabanga. Mwebwe muri mu bashize umukono ku masezerano y'Arusha, mwumvise ivyo Pacifique Nahazwe ahejeje kuvuga kandi mukaraba n'aba bantu baherutse kugenwa mu mabanga, muco bise esprit et la lettre de l'accord d'Arusha, ngira ngo intumbero nyamukuru ngenderwako sinzi ko ariko bisobanuka mu Kirundi y'amasezerano y'Arusha, mubibona gute? Mwebwe mubona harimwo agahazi? Nego mwiriwe, kare byikase ariko ndavuga sinatahuye igituma, ariko ubu ndizeye ko ubu munyumva. Ego turabumva ijana kwijana. Murakoze. Ego ndumvise neza ibyo Pacifique Nahazwe ahejeje gushikiriza, aradondoye neza uko amanomination yagenze, uko bimeze ubu. Kubakurikira neza intwaro ya CNDD-FDD, nibaza ko ari ibintu bidatangaje kuko biri mu ntumbero nyene ya politike yubakiye ko icinjira no mu masezerano y'Arusha, kuko hariho amasezerano yabaye i Pretoria abantu benshi batazi, yatumye ibyo twari twatunganije mu masezerano y'Arusha bishigwamwo ibindi vyerekana yuko intwaro izotsinda amatora muri 2005 izoruhira kuba yonyene ku butegetsi. Ivyo naravyanditse mu 2004, ariko abatari bake bakurikira politike ntibabishize ko intere ikwiye kugira ngo babone ko hari ibizokononekara mu minsi iri imbere. Ikindi ca kabiri novuga nuko dukurikije amaraporo y'igiteka yagiye irasohora muri iyi myaka iheze, yerekana ingene intwaro itunganijwe mu Burundi, n'ama poste de responsabilité ukuntu ari partage, byarabonetse ahanini cyane cyane kuva 2020, byaraboneka yuko CNDD-FDD yiharije kuko ibibanza byinshi. Alphonse Rugambara, mu nyemere ndabakiremwo kumbure ko mu bariko badukurikira hari abarutse vuba canke mbere hari n'abariko barahumura ariko batazi ivyo vyafundikiwe i Pretoria muri Afrika y'Epfo. Ivyo mwanditse mu 2004 muvuga yuko abantu benshi basamaye ntibabishiramwo ingufu ngo babikurikirane, vyari biki mugerageje gusongora? Turavye neza ku byari mu masezerano y'Arusha, hariho igisata ibijanye na zijya proportion twashyize imbere 60-40. Ubwa mbere twifuza yuko biguma muri poste politique, iyo yitwa poste politique,
narindi zo poste politique ntabwo ari nyinshi, biri muri protokoli ya kabiri iraba ivyerekeye demokrasi no gutunganya inzego n'intwaro, ni article 10 ijanye na administration, alinéa ya 5 yavuga ati une loi précise la distinction entre les postes de carrière ou postes techniques et les postes politiques. Ni ukuvuga mu Kirundi bati hari itegeko ritegerezwa gutunganya neza uko amaposte ajanye n'ivya politiki n'amaposte ajanye n'ubumenyi, poste technique bitegerezwa gutunganywa. Iryo tegeko ryarashizweho kuri presidence ya Ndayizeye, ariko ntiryigeze rikurikizwa. Ivyo ni ya mbere. Icya kabiri, muri Pretoria rero ivyo barabirengeyeko, baca bagenda muri administration yose, n'ivyo mu baganga n'ibiki byose babishiramwo ivyo vyama 60-40. Ivyo rero nivyo nakebuye abo twari twasangiye amabanga ya politike, ariko ntibabikurikije. Ibindi novuga ko ari birebire bijanye na Assemblée nationale, nuko muri Assemblée nationale hari ico bita les minorités de blocage, haba ku mategeko asanzwe canke ku mategeko yo hejuru canke ku mategeko yo guhindura constitution. Mwibuke yuko iyo minorité de blocage itahaba, wa mwaka Nkurunziza yashaka guhindura ibwirizwa shingiro, ijwi rimwe gusa ryaramunaniye, hama ntivyashoboka. Ibi nivyo twama tugerageza gukebura abashaka kuja muri politike, bamenye ko hariho amategeko ategerezwa gukurikizwa, kandi afise intumbero yo kugira ngo abari mu gihugu bose baba protege. Ibi rero iyo amategeko arenzwe ko byose bica biyangara, umuntu agaca asubira hamwe twari kera muri dictature. Nivyo rero nashaka gukebura abo twari kumwe, ntituzohava tugenda muri dictature umugambi umwe uzoruhira gutwara, kandi nivyo byabaye. Malheureusement vyarinze no guca mu ntambara ya 2015, ariko intumbero koko nyamukuru ya CNDD-FDD yari iyo yo kuba yonyene ku butegetsi, n'amasuruga yayo murabizi ko yama abivuga. Ibi rero nukubitahura, kubona ko mu masezerano y'Arusha bitari bike twari twaratunganije, ariko byose byarenzwe ko, kuko haje rero intwaro y'agahotoro yasubiriye izari zihahora mu myaka ya kera, kuko naho mu myaka ya kera yari intwaro y'igisoda. Ubu twagarutse mu ntwaro y'igisoda, Pacifique yabivuze, yari intwaro y'agahotoro itakurikiza amategeko canke agateka kazina murundi wese. Ivyo rero nivyo tubona ubu biriko biraba. Abantu barageza gukebura, ariko benshi ntibabibona, kandi byo babikwiye ko abantu babona ko ibijanye n'amategeko byotegerezwa kubahiriza, kuko niyo protection y'umunyagihugu uwo ari we wese. Ikindi no kongera ko kubijanye n'amasezerano y'Arusha, igituma mvuga cyane ko ari amategeko, abenshi ntibazi yuko amasezerano y'Arusha ari itegeko riri muri constitution, ryotegerezwa kubahirizwa nk'uko ryanditswe, nk'uko twabyumvikanye, ariko hakabura rero ubushake bw'abanyepolitike, kuko yari programme yo kugira ngo amahoro agaruke, umwumvikano mu Barundi ugaruke, ugusubiza hamwe ko Abarundi kugaruke, ariko byabaye gushika ubu imfagusa. Ibyo nivyo no kongera kuvyo Pacifique yavuze, no kwishura ikibazo cyanyu. Niba haba hari ibindi bibazo kubijanye n'amasezerano y'Arusha, ndaza gushobora kuyishura. Ikintu no kongera ko gatoyi, kumbure tuza kugaruka ko gatoyi,
n'ibijanye n'ico nita ideoloji. Kuko ibintu byose bikorerwa muri politiki bifise intumbero ideologike. La pensée iri mu bategetsi, mu batwara umugambi runaka niyihe. Iyo rero ideoloji niyo dukeneye kudefinisa kugira ngo tubone yuko yamye ihari kuva ubukoroni buje, yarubatswe irakura. Turaza kubigira n'ikiganiro duhejeje ibi kuri iyo ntumbero cyane kugira tugerageze kumvisha abarundi ivyo vyiyumviro bituma tuguma muri izi njyane ideologie d'exclusion et de génocide. Kubona ko abantu bagenda muri politiki bashaka kwiharira ubutegetsi bwose, batabona yuko hariho abandi bategerezwa gukorerwa ibyo bategerezwa gukorerwa mu gihugu cifashe neza gifise amategeko. Murakoze. Murakoze cyane. Manuel Ndereyimana, nibutse bariko baradukurikira ko muri umuvugizi wa Sefor Arusha, ariko mwarigeze kuba muri mu mugambwe CNDD-FDD. Abariko baragenwa benshi ngira murabazi, murazi amamuko yabo, murazi kamere yabo. Uno musi mwumvirije ivyo Pacifique yavuze, mwumvirije ivyo Alphonse Rugambara ahejeje kuvuga mu kanya, mbega akarangamutima canke intumbero y'ivyo mwagwaniye canke CNDD-FDD yagwanira ni ibi turiko turabona, nimba atari ivyo ni ibihe? Hanyuma mbega mu mugambweho aba bariko baragenwa barabahuriza ko ku makuru mufise ko tuzi muvugana nabo mwahoze muri kumwe mu mugambwe? Murakoze cyane kumpa ijambo. Mumbabarire ijwi rirasaraye gato kubera grippe. Bon, muti rero aba bariko baragenwa wowe ubazi imico, akarangamutima. Ico mwomenya, abatware ba CNDD-FDD ubu bihaye iyindi ntumbero, uwundi murongo ataho uhuriye n'akarangamutima kanditswe mu mpapuro. Kuko iyo batwara bakurikije akarangamutima, kumbure igihugu kiba kimeze neza ubu. Ariko kuva aho havukiye akarangamutima gahagaze ku nda, gahagaze kuri mpinga yanje, kwa mwana wa mama, mu kimenyane, ibintu rero vyaciye biyangara. Hagiye harimo aba CNDD-FDD barenga ibice 80% bumiwe, batagifise ayo bacira nayo bamira. Kinona aba bantu bagenwa boba hari ikintu bashoboye kuzana cohumuriza abantu. Murazi hariho slogan muri CNDD-FDD badevelopye ejo bundi, iramaze n'igihe ivuga iti tuzotwara gushika Yezu agarutse, abandi bavuga Yesu. Donc ibyo rero kugira babishikeko baciye badevelopa ama mechanisme ajanye no guhasha wozana iciyumviro cubaka wese, kumucinyiza, kumurara ku mugono, bamwe twumva ngo batwawe batazi iyo babatwaye, bamwe bagatorwa ari biziga. Hajya baba ariko berekana abandi ati ntimuze muhirahire. Murabizi ko no mu nama nshingamateka hariho n'abashingamateka bagerageje kugerageza kumera nk'abashaka kubabwira bati subira ku murongo, muriko murata umurongo. Ayo babonye murayazi. Sibyo umuntu ntiyorinda kubisubirako. CNDD-FDD uno musi rero abo mubona banoma nabaje kuyoboka, kandi si baba CNDD-FDD uvuga ngo bari bazwi mu mugambwe kuva kera. Ibyo bya ideologie de base nta na kimwe bazi, ariko barabazi ko ubube gito. Barabazi ko ubube gito. Hari uturorero mufise muri aya mazina yatanzwe kugira ngo nimba ivyo muvuga abantu bumve ko muriko muvuga ibintu mufitiye ivyemezo?
ko batigeze bamenyekana mu mugambwe ariko arabaje kuyoboka? barimwo bagiye bambara imyambaro wa CNDD-FDD ku ma occasion amwe yo gusaba, barimwo muri abo barimwo muri abo hariho n'abamenyerewe muzi tutovuga muri abo naho atari yo sije y'uno munsi kubera bo bamaze gukora amabara kuko aba ndabacunze kuri tourno ni batangura amaderapage kuko niyo mission bafise, ariko ababisaziyemwo mu kuderapa murabazi iyo babashinze gutwara za seni, iyo babashinze gutwara za cour constitutionnelle, iyo babashinze ibindi n'ibindi amabi bakoze murayazi, iyo babashinze iperereza umengo bavuye mu ishure ryo kwica, kunyuruza no gucinyiza. Ibyo muzobibona abo baje babaye nome ubu baba developye bavuze ababazi neza ibyo babazi ko ibibi bakoze n'ibindi, ariko babaye nome dufate nk'abaguverineri, reka tubahe umwanya turabacungiye ahantu, ariko intumbero ni yayindi, bategerezwa kuzana icyo batumwe ko mu mission, kuko utabikoze urakugwa. Gukugwa nabo abarundi basigaye batinya gukugwa mu kazi kubera babona bati nta bundi buraro nta bundi buramuko. Babe bamenya yuko mu kazi ka leta amaposta ariyo ni make, umuntu arashobora gukora ibyiwe cyangwa agakoresha ubwenge Imana yamuhaye akabaho akaranda service igihugu n'abanyagihugu atigeze yandikwa ku ntonde z'ababaye nome par décret n'ibindi. ariko Emmanuel Ariko Nderimana rero baba dufashije babanje ku Emmanuel Nderimana dufashije abariko baratwumviriza, Pacifique Ninazo yigeze kuvuga ngira ngo umwidondoro w'abo bantu kahise kabo muri rusangi, mwebwe mugize muti ico batumwe mission batumwe ku makuru mufise canke kuvyo mwaba mwebwe muriko muraraba nko kwihweza ico batumwe coba ari giki? ubona nk'umuguverineri aba ari umukuru w'igihugu mu ntara atwara, urumva ifo ko agendera mu makanda ya shebuja. Shebuja akora iki? Ninde atabizi? Ni umusuma wa mbere mu gihugu, ni umubeshi wa mbere mu gihugu, urumva nta rukundo afitiye Burundi, nta rukundo afitiye abarundi. Nayo makanda rero baje gukomereza ko nimuronderere kure soko niruze, nta bindi baje gukora. Birazwi si bishasha, nababwiye nti iyo ushaka guhana impene uyizirika ku kiziriko kirekire, reka tubahe ico kiziriko kirekire baze bibaze ngo two bigira nta barundi babibona, ariko hazogera igihe vuba mutangura kubona urubuto rwatewe hanaziki sikera kuko ntushobora kuja kuba nome gouverneur canke patron wa documentation nationale mu ntara udafise aho waciye bakabanza bakakwotsa ugasha neza ukavaho uvyemeye. Nico gituma rero kindi bakoze ibishoboka byose kugira ngo inama nshinga amateka yari gushobora kuba irimwo abantu bamwe bashobora kuba badakorera inda bavuye mu migambo batavuga rumwe na leta, baravuga bati inama nshinga amateka iheruka baratugoye, reka twihe amanota yose 100%. Nta bindi bakeneye gutamba birorera, ibyo bapfunditse bikaba ari byo baza gusuka mu barundi. Intumbero niyo biheraho kuri iyo nama nshinga amateka, itazovuguruza ikintu na kimwe, itazokonvoka umuguverineri ngo imuhore ibi nibi kubera azoba yarakoze ivyo leta yiwe yifuza, ivyo umukuru w'igihugu yifuza, bibi bibaho ku barundi bose. Reka mbe ndagejeje aho, turaza gusubira tuyage nta kibazo. Ego murakoze cyane Emmanuel Ndereyimana. Pacifique Nahazwe mu kanya mwatanze umwidondoro n'amakuru mwaronse, ariko kandi kumbure ko muganira na benshi harimo nabo babaha amakuru muri CNDD-FDD, niyihe ntumbero yinyegeje inyuma
yigenwa mu kanya Alphonse Rugambara yerekanye ko ari intwaro y'igisirikare kandi tuzi ko kenshi intwaro ya gisirikare iza kenshi y'igihugu kiri mu ntambara umuntu abiravye ku butaka bw'u Burundi nta ntambara iri kiravugwa cyane ni giki mu makuru mufise cinyegeje muri ivyo nimba ubu no musi hariko havugwa ababura amatari kumbure na leta ishobora kuzohinduka nimba hari amakuru mufise mu yadusangiza. Umuntu avuganye n'aba CNDD-FDD usanga muri no misi bose bameze nk'abajovye ko novuga n'abantu bameze nk'abazazaniwe bose bari mu bwoba batazi ati mbega je nzoronka canke sinzoronka mbega buca njahe mbega buca mpugwa bose bameze uko ubavugishije muri no misi wumva bose bameze uko hari n'umutegetsi umwe yantwengeje nuko nyene ntashobora kuza ndabavuga bariho yantwengeje umunsi umwe ndiko nandika abantu bitezwe mu nzego zimwe zimwe ko bishoboka ko bashobora kugenwa numva nyandikiye ngo mbega jeho ngo ntiwonyandikamwo ngo nanje ngo ukakira ngo ariko ndafise ngo n'ibintu nakoze wokwandika ugasanga izina ryanje baciye baribona rikaduga ngo bijya wandika ngo burya biragira ngo ari ico biheza bikakora ngo nkubonyandika ko ubumfashije umva aho bageze bariho bose bataze ejo ingene bigira bigende uwundi arambwira ati hari ico mutariko murakurikirana n'urugero rw'abantu mu butegetsi ubu baja muri misiyo bakaca baguma hanze tiburya abariko barahunga ni benshi cyane naho mworaba ati muraba aho mu Birigi muraba handi muzobona urugero runini rw'abantu baza bakaca bagumayo ati n'abasigaye ni benshi nk'umuntu wese azi ko afise hari imisi agisigaranye ya visa Schengen muri pasiporo yiwe arindiriye kuraba gusa ko leta igenwa arabe kumburingira ibindi biti bikeyi byo babisigaye abonye atarimwe ati ni benshi biteguriye kuca bacomoka bigire rero muzotangara mubonye urugero rwo guhunga bariko muri rusangi bicaye nabo nyene batabona iyo bava niyo bariko baraja ico bakinyegeje ngerageje kuraba nuko ndayishimiye ariko arondera gukora CNDD-FDD yiwe n'abantu biwe n'intumbero iboneka ko yaje afise buriya jewe ndavye intumbero ziwe ni nka zitatu zikomeye cyane zimwe zihuye n'ivyo Dr Alphonse Rugambara yavuze n'iyindi yiwe n'indi ntumbero yiwe yo gukora ubutegetsi personnel bwiwe izo ntumbero mbona nizihe icyo mbona yaje afise mu mutwe kuva mu ntango hariho icambere cyo kuheza opposition yabona icyo yabona ko bahanganye uwo bahiganye mu matora ya 2020 yaje afise mu mutwe ko ategerezwa kumuheza no kuvuga Gwasa na CNL burya yaje intumbero yiwe ari uko batazosubira guhiganwa abonye ingene byari byamugendeye muri 2020 afata iyo ntumbero ko uwo muntu ategereza kumuheza hari wari kwantera inkuru wundi muri ino ndwi niwe yagize ati yari uwo mu ruhande rwo kwa Yakobo Bigirimana arambwira ati twebwe Yakobo Bigirimana aherutse kutubwira ati buriya rero twebwe akazi karaheze mw'abantu nimwitege ngo hari ibiti tugiye gusubira kuronka ati buriya twariho kugira tugore Gwasa ati ko Gwasa mushoboye na twebwe karaheze umva iyo ntumbero yari imeze uko ko baheza abo ba CNL intumbero ya kabiri ahuriye ko n'abandi benshi bari kumwe ari imwe ideologique Alphonse Rugambara yatubwiye ni yuko baheza hari ingwano y'ubwoko barimwo yo guheza icyo no kwita influence yose y'umututsi mu gihugu hamwe bahereye kuri iprona sinzi ko kuva mu ntango ibibona ariko buriya intumbero yo guheza iprona nayo nyine iriho nk'uko ariko ndabivuga bayifise kuri CNL mu ntango hari ibimenyetso burya bitabesha byagiye biravyerekana ingene ashitse ku butegetsi acanyarutsa nk'ijya condamnation ya Buyoya nawe bari kumwe hanyuma haciye ukwezi Buyoya yarapfuye akaca mwima kumuhamba co kimwe n'abarongoye igihugu kumuha iteka ry'uwatwaye igihugu nk'uko bashatse kuvuga ati aba ba president ubu dufata ko aba batabaye ba president aba b'abatutsi
ntidushaka ko babamwo kwitwa ko nabo bahoze barongoye igihugu. Hanyuma hageze mu by'inzego byari byahereye no mu ibwirizwa shingiro rya 2018 aho ikibanza cya mbere cy'umukuru w'igihugu kigera cya mbere cy'umukuru w'igihugu gisa n'icyafuswe, ibyo yari agejwe byose bakaca biha uwari cegera cya kabiri baca bita umushikiranganje wa mbere, maze bakacyasigaza uwo bita icegera cy'umukuru w'igihugu atana kimwe ajejwe, hagumaho ishusho kumengo haracyariho wa muntu yavuzwe muri Arusha, ariko ata kintu na kimwe ajejwe mu gihugu. Iyo biri muri iyo ntumbero nyine ndiko ndavuga. Bikaca bibandanya gushika aho ubu bagezaho iprona bagira bati ubu ntitukiнаyikeneye, na hamwe wamenga nimperekeza n'ibyo ntitubikeneye, nta kibanza na kimwe tuyiha mu nama nshingamateka, nta kibanza kiyiha ijambo isubira kugira. Ejo bundi numvirije umukuru w'igihugu yakoranije bakuru imigambwe ngo ariko bavugana ibyavuye mu matora, ndumviriza umukuru wa iprona ijambo yavugiyeyo amera nk'usaba imbabazi, avuga ati naho twavuga kujya twari tuzi ko CNDD-FDD iteza gutsinda, avuga ukuntu yiyoroheje cyane umenga ariko abasaba imbabazi. Naramwumvirije ndagira nti ubwo bano bantu by'ukuri baramaze gutahura umugambi CNDD-FDD bafitiye. Ndibuka muri hari nka 2013 canke 2012 nigeze kuja kuraba Hussein Rajabu apfunzwe mu mpimba. Icyo gihe hariho injyane muri iprona hagati yabo kwandikije nabo kwa Bonaventure niyo yankana. Hanyuma turiko turaganira ku bitari bike byari mu gihugu, arambwira ati buriya hari ikintu mutazi, ati twebwe mu byo twari twaravuganye nuko n'ingoro ya iprona tuzoyisambura, nuko atabuye rizosigara ku rindi, nuko ata iryo zina rizofutwa mu gihugu. Ko niko yabimbwiye ati burya abaporona ntibazi ibibarindiriye imbere ibyo ari byo. Rero uravye uwo murongo wose kumwe nanye mvuga nti aho Arusha cyangwa ibwirizwa shingiro bitavuga ati bitigire nibi, bakora ibishoboka byose nk'umututsi ntabemwo, abo baporona bakabanye ukabona nyine ko bariko baraba marginalize. Ubuho rero babashikanye ku kanyuma mu mvugo uri kurumviriza, hariho imvugo yo kubanyaga amatungo bafise, aho bavuga ngo najya amapermanence yabo ngo yari amapermanence ya twese, kuko kera ngo twari mu mugambwe umwe, ngo twatanze amafaranga twese, ati nabijya bitegerezwa guhinduka. Uriko urabyumva umuvyumva iyo ntumbero iri kwiraja naho abantu bataba ariko barabibona. Rero uciye uraba uwo murongo nk'ico bagisigaye, ico bagiye kwataka gose gishobora kuzoca kiba igisirikare. Mu gisirikare niho hitwa hakiri abo bantu ba kera, hakiboneka abatutsi bashobora kugira ijambo, bafise ibintu batwara, bashobora gutinyikana buke buke kubiba biriko birakogwa, bashobora kugira bati mbega bano basirikare Mumbabarire bazofata Pacifique gute. nahazwe imbere ko muvuga igisirikare muriko muravuga uko yuko iprona bagomba kuyima ikibanza na kimwe, bisigura yuko n'icegera cy'umukuru w'igihugu ashobora kutazoba ari uwo muri iprona ku makuru mufise. Birashoboka, ntikirahera neza, ntikirahera, ariko mu mvugo yabo kirashoboka naco nyene, kuko ndayishimiye uko yo basigura avuga ko amategeko avuga ko icegera ciwe bataba basangiye ubwoko. Ati rero kuba tudasangiye ubwoko ntibisigura ko ategerezwa kuba ari umututsi canke ko ategerezwa kuba ava no muri iprona. Ni ukuvuga ashobora kuzana, hariho bamwe mu mashyirahamwe y'abatwa banyandikiye yuko hagati yabo bariko barikekana ngo uwoba icegera c'umukuru w'igihugu. Ni ukuvuga ko ashobora kugira ati ninazana umutwa nzoba nkiri nubahirije ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha kuko ntidusangiye ubwoko. Urumva iyo ntumbero iriho, sindabizi ko ubu nyene azocagera kuri urwo rugero kwaca kura bazombanza, nta kivuga ko ategereza kumukura, ico nta kiriho, gushika arashobora kumugumizaho, nta nica namugoje mu Rundi mbona ari hari ijambo ry'igifaransa bavuga ngo beni wiwi, umukomyi w'amashi ruhande yiwe, ntaco mbona mugoje. Niyo iprona yiwe bayisambura abona mu gukora intonde z'ingene abahagarikira amatora byakozwe, abona
ntaco yashoboye kuvuga, yarabiretse biragenda uko. Simbona icyabujije ko mbura ashobora kumugumizaho nk'uko ashobora kugira iyo ntambwe ikurikira, ko nawe nyine avuga ati n'uyu namvireho abantu batere baba bake cyane abo mbona hafi yanje batere n'ukuri bamba mu maso. Birashoboka ko ashobora kuzoja kuri iyo ntambwe. Biracyari ivyo bintu by'ibinyongoshwa umuntu ataramenya neza ko azoshika kuri urwo rugero. Aho mvuze abasirikare si ikindi gitumye ndabivuga, numvise umwe nk'umugenerale baba ariko barakurikira ibintu, numva abavuze ngo yaganiriye ngo twumvise umukuru w'igihugu avuga ko bazohindura, ngo twumvise ko avuga ko atazoguma atora mu CNDD, ngo twumvise avuga ko agiye guhamagara ngo abandi bantu bafite icyo bashoboye b'ingirakamaro, ukumva bafite icyizere ko yibirije kubizigira. Umva ndabyumviriza ni kuri hamwe hamwe nkavuga ni kuri none igihugu kigeze he? Kigeze aho abantu batagishobora no kubona na gatoyi, umuntu akakwereka ibyo ariko aragira ariko ukanka kubibona kandi uri kurabibona mu maso yawe, akakubwira ko atagukeneye atagushaka mu byo akora byose, mugabo ukanka kubibona ko ari byo ariko aragira. Rero Jesse nkekeranya na gatoyi ko mu myaka tugiye kubona kino kiringo kizokurikira ari kugabanya gose abo ba ex-FAB nabo bafata nkabo bari mu gisirikare, bafite ingufu muri ico gisirikare. Ubuhinga buzokoreshwa ni bwinshi, bumwe buraboneka n'ibijya cya gisirikare gishasha ariko baravuga cyitwa FRAD, kuduza imbonera kure, ukazuha ibigwanisho bakitwa force de réserve. Ni ukuvuga utera ugabanya equilibre y'ibiharuro biri mu nzego z'umutekano ufatiye kuri ico cyamoko. Rero kizogenda buke buke gutyo gushikaho batinda nabo nyene bakabagira uko bariko baragira iprona. Tendance ya nyuma mbona Ndayishimiye afise yo yumva ikiza kugwana n'abiwe, nuko afise intumbero yo kwigizayo uko ashoboye kose abitwa ko bayoboka abo kenshi bita ngo nabo kwa Nkurunziza. Ni ukuvuga bacafata bari inyuma ya Bunyoni, bacafata bitwa ko bari inyuma ya Ndikuriyo n'andi. Ubu urabona ko umengo baragabura, numva navuze nti dufashe nk'ubu muri ivy'iperereza, urabona ko azana abantu bashasha, akazana abasirikare mu iperereza abo yizigiye, hanyuma baba polisi bagifatwa ko ari abo kwa Nkurunziza, ari abo kwa Bunyoni, ari bo babo bo kwa Ndikuriyo, agatera bagabanya muri ivyo bibanza. Kandi hanibutse ko harimwo n'irindi kosa rikomeye kuzana abasirikare gutwara nk'iperereza mu ntara, kuko ubuzanye ko abasirikare bapfunga abasivile. Mu bisanzwe ico ni ikintu cari nko mu bizira, kirazira ko umusirikare ari wapfunga abasivile. Abasivile baterezwa amadosiye yabo kumvirizwa n'abasivile basi abapolisi baremewe kuri ivyo, hanyuma ahandi bikigwa n'abasivile nkabo mu masentare. Ariko kuzana abasirikare gutwara iperereza mu ntara, bo nyene barasanganywa iperereza rya gisirikare. Ni kubera ko umuntu ashobora gukenera abasirikare bazi no muri iryo perereza rikora ku bibazo by'abasivile, kubera iki bazana, kubera iki? Rero niyo ntambara iriho yuko agerageza gukora inzego ziwe, akagerageza ko ashoboye kose kwigizayo abo yita bo kwa Nkurunziza, bo kwa Bunyoni, bo kwa Ndikuriyo, ariko mu bwenge bwinshi nk'uko yagiye abigira no kuri ibyo bindi byose nagiye ndavuga. Rero ugiye uraraba mu nzego zose ziza, ico kiganza kiraboneka, bariko baragwana hagati yabo ariko mu bwenge batabishize hejuru, batabivuze. Nk'abasirikare babiri b'abapolisi babiri navuze mu iperereza, umwe uca usanga ari uwa Ndikuriyo, nk'uyu Venance Miburo avuga ati ni umugenzi wa Ndikuriyo, nk'uwiwe nyene be n'uwo bita Gihahe wo mu Kirundo. Venance n'umuntu wabo, kandi baciye bamutwara mu ntara yo kwa Ndikuriyo muri Burunga. Hanyuma wa Salvatore Horihoze navuzemwo, nawe n'uwo ni nk'inshuti cyangwa umwana wa Zeno Ndaruvukanye, asanzwe ari muri bya Conseil des Sages du CNDD-FDD. Rero uca wumva Ndayishimiye bagabuye, Ndayishimiye arazanye abiwe abasirikare biwe babiri, hariho n'uwahora atwara iperereza Igitega, nawe nyene ari umuntu wiwe uwamugumijeho. Hama Ndikuriyo na Zeno Ndaruvukanye barashoboye guplasa basi nabo abandi bantu babiri. Iyo ngwano interne iri gutyo naho itavuze, ntivugirwa hejuru, ariko iriho no mu bindi bibanza usanga ari ukunyinyurana bimeze gutyo, ariko mu bwenge bwinshi.
ego Alphonse Rugambara arangira ngo Pacifique aragize ati hariho icinyegeje inyuma aranabisobanuye mwebwe muremeranya nawe mubona namwe ko hoba hari icinyegeje inyuma yabo bariko baragenwa canke uko kukirana ko muri CNDD-FDD. urakoze nje sinovuga ko hari ikinyegeje kuko urabisoma uzi uko ibintu bitunganywa muri politike ubona intumbero y'umuntu ari ku butegetsi urashobora kubona iyo ariko arajana politike yiwe kuko uba umaze kubona gutahura neza ishimikiro y'ivyiyumviro vyiwe nk'aha tuvuga ideologie exclusion et génocide kugira ngo ushike kuri génocide utangura kuri exclusion twarabibonye mu myaka ya mbere y'u Burundi mu byo dushikiriza turavuga ibibazo vyabaye hagati y'abaporo nabo nyene Casablanca Moronvia niho hatanguye kuba ibibazo by'abahutu n'abatutsi mu Burundi bifashe iyo ntumbero nobaha nk'akarorero mu matora yo muri 1965 ikintu cabaye imbarutso kwikeka ko hari ibintu vyinyegeje mu matora yabaye muri 1955 nuko nko mu nama nshingamateka le bureau de l'assemblée ni ukuvuga bari bajeje kurongora inama nshingamateka yari abahutu gusa kandi yari iprona yatsinze byarabonetse rero yuko hariho intumbero muri ayo matora yari yafashwe mu kwiyamamaza n'ibindi ni nk'ibi byatanguye aha muri 2015 intumbero yarabonetse kuko no mu majambo bashize imbere kugwanya ijya movement yabaye 2015 barashizemo ivy'ubwoko ahanini murazi yuko hagati ya 2005 2010 byasa nuko biriko biragabanuka ariko bariko novuga barakukinga bararaba ingene boshobora gushika ku ntumbero bari bashaka novuga kandi nuko abandi banyepolitike yindi migambwe je novuga ko yaraborohereje kuko ntiyatahuye hakiri kare iyo ntumbero n'ubu sindabona yuko hari benshi babitahura uko kubaka bashaka gushika ku ngingo zabo batunganije kuva kera ndabaye nk'akarorero mu makuru twaronse ku bijanye na les forces de défense de sécurité ibijanye n'umutekano kuri bose aho FDD yatangura kubaho 1994 1995 mu nyandiko basohora ikibazo cy'igisoda cyaragaruka cyane kandi baravuga neza igituma bashaka ko igisoda gihindurwa kuko cyari gihejeje kugira tentative de coup d'état assassinat du président Dadaye aho umuntu yovuga ati kumbure biratahuritse ariko importance umuntu ayishira kuri information yaronse barerekanye bavuga bati armée mono-ethnique tutsi okay bapropose 50-50 mu biganiro biyamiriza ivyo twari ko turagira ikajaga Kigobe n'ahandi bati badashizemwo ico kibazo c'igisoda FDD ntizovyemera aho mu ntango yari 50-50 ariko byaragiye guhinduka mu minsi ikurikira izo 50-50 zica zirahinduka zigera kuri 80-20 aho no kuvuga ko hagati yabo hariho ivyo Pacifique yari karavuga